Gifaransa tuvuga gute? Umwaka mushasha mwifuza na gute? Meilleur. Ok, bashabishwa gute? Pareil. Ok. Ngombe produit ndazi murazizi produit. Arona sinzi umuntu yaciye inbox bya mu mubona kuri. Yaciye inbox ambaza ngo ni tribe irimo utuntu tungaye ndani. Bajo. Yarazi ko irimo utuntu 15. Aba ngo ni tribe irimo utuntu yambaje ngo be bayifata gute. Igugwa ama igugwa gute coco nta kibazo. Okay, and take there. Yambajije ngo umusashe ngo ngahe ngani cyane mubwira ubundi nabo ndakora mushasha cyane mubwira na 15 umuntu nangu kamere kame ngo wale no bidore zitatu kuko ujaraje kubaza yaraje kwa abonye amahera shakarikira cyakarikira cyabona kuvuga ngo kame kandi namwinjiye wanashe ndamusaba ati ifoto yawe ngo yaraje ngo bawo kuchuko Mombasa okay. Ndamaze kubona ikibazo kinini kihari ku bijyanye n'abantu bize iyi business kandi bafite ikibazo cy'uko bananirwa no kuvuga n'izi product. Turi bananirwa kuvuga n'izi profile. Subako profile ya company nibwo yuko uteza kumenya ibintu bikurikirana product system na art. Turi mugabo abantu benshi muzi kuvuga application gusa muzi kuvuga amahera gusa hageze kuri izi product ebana bose muri binova byaje muradedemba kuri product turumva yewe muradedemba kuri product kubera yuko ntimuzi ibiri mu ndani ntimuzi no kuzivuga abenshi bacha babwira ngo produit zimeze nka kurya umuntu haza dynamics bigome o produit zimeze nka kwa Swiss Devil ngo zikiza kumwe zimeze kumwe bibaje ugahora uri kura musigura business ya itagira ngo gachavuga ati ngo izo ni za business zitaba turumbeje bivuze ko uno munsi ngo bimaye uvuge kujana produit canja kubijane na ndavuga produit canja kubijane na condition fidelity kora ngo benshi bakibaza ejo kijano kurusha uburyo bwose mbega uheje kwigura bishobegenda gute inyungu zishaje kurikira mu gihe wabuze bishobegenda gute kirumvero bigo so ubwa mbere bifite produit zine iproduit ufita zirarenga hafi zibutse cenda zimwe zimaze kuja ku isoko muri Afrika bifite Nutritech na Nutricafe muga hari zitwa Nutriserum Nutri-S n'izindi cenda zamaze gukora izi zindi ziri mu bwoko bw'amazi muri Afrika ni barazi bungika ubwako zirinze kubera ko intego kubiyobozi zara barashaka bari kubiyobozi zara na amazi hari zikora ku maso hari zikora mu mutwe hari zikora ku bana bato bajya bari mu medo tuwaza bose bazikoze ubu n'ubwoko cenda bwa produit dufise muri expansion muga muri Afrika tumaze kuronka ubwoko bumwe turubikana so bivuze guterera aha ambiraho hasi naho hejuru akomeza so yabravuga turubikana ni gute ushobora kumenya gusigura zino produit wisunga ibiki bigomwe mu mvugo cyangwa mu kumenya ubumenyi bw'uko ushobora gusigura zino produit kora abantu benshi tubona ariko arasigura bavuga ngo urumva ngo produit baba ngo umuti bakashaka kwazana ikibazo ngo tanga itandukaniro ndi hagati y'umuti wo kwa muganga niyo miti yayo kirumvikana cyane ngo tuvuga ngo mwico ngo tutanga akarohoze wabo hari umuntu kwigisha ngo none ngo kunyigishe ngo kuyo miti ngwivura ngo mbwira ngo difference uri hagati y'uwo muti ngo nujya muti wo kwa muganga cyangwa abenshi bakabatrika babwira ngo kugira ngo ufate uwo muti ngo manzo mpime kananirwa no kukwinjiza umuntu akubwiye gusa ngo manzo mpime difference kakuna ndabwira ngo kuvuga ngo tuvuga difference bize gute je no kuvuga izi produits
zacu ko ari supplement kandi za gisa atari ubwo nyene umwanya ushobora kuba ushika nk'amezi kandi uyifata nkakiretse kubwira kire ufata ariko ijya dusanzwe tumenyereye mu mafarumasi ya gisa immédiatement irafata imisi 3 cyangwa 5. Yamaze kuvuga ngo inyishu y'abantu bakuze yose yamariye nta nyishu y'abantu bakuze yamitagariye uvuga gute kubijanye différence entre ya médecin hamwe na supreme bimeze gute umuntu akubwira ati jewe kwa muganga bambwiye ko okay nje kwa muganga barampima none ngaho murapima cyane ko kwa muganga biganye ijya miti dufata baduha bayiduha rwapimwe mumbazi mwebwe wowe bimeze gute différence twitanga gute bimeze gute jewe ko cyane bishura babwira ati gamira amagara wese kugira amagara yo kuma bandanya kuba afungwa rero ibirenda ifata imfungurwa zubaka umubiri ziri mu byangombwa by'umubiri ushobora gutuma ushobora kwikingira no kuvura indwara zose z'umubiri uwo ari we wese kuko zifata uburwayi cyangwa zifata ukomeye uwo ari we wese bakeneye kuvura amagara yo kuma itandukaniro ry'izi produits zacu hamwe n'ibyo kwa muganga ndamwereka itandukaniro riko rihagaze ungaruka iyo dufashe ijya miti yo kwa muganga iyo uyifashe irakuvura barashaka byihuse mugabo ikagusigiramo ibindi bintu rero izi produits zacu ni naturel niyo mpamvu iyo umuntu azifashe ziramuvura uhereye hasi mu mizi indwara ikagenda burundu atanze ingaruka okay izo ngaruka zimusigira ni kubera iki ni kuya ama produits chimiques baba yahinduye okay ndamuvuga sivyo iyi business kuko abeshi bazobura hapu gizo duhemba okay hapu urashobora kuyifanda kubera yuko hariho izindi applications ziko zirakora kandi ziko zirahemba hari umwana namena kuri kram gitondo avuga ko Jana Fibi yigisha abantu ukuntu Facebook ushaka kuyikoresha uri mu membre asanzwe ahembwa ko arigisha ukuntu bigenda namukurikirana ufanda ivyo birashoboka ko wigisha umuntu kuko nico bituma app muyivuga cyane kandi umworoherwa no kubivuga kandi ndaza benshi mwiza abantu gura mu application muganga aha kugira ngo tangure kwigisha umuntu ni tripe ayumve neza biragora kumva n'imiti nguyoye bikora zose zirakira ngo dufise n'abantu benshi bakize ngo furu aho rero wihenze akagushobora aho hantu ukananirwa no guca uronka ibindi bintu uvuga ushunaniwe kirombera ibintu mu bintu nzi kwigisha neza jewe niyemera nibi kugira ngo umpe umuntu nanirwa kwigisha kino nubwo aba yaraciye mu yandi makampani ameze gute iki narasoma kirombera ibintu niko ndagusigura produit iye uravuga uti umuntu rero uyu afite ibindi bintu kirombera nariko twigisha umuntu mu yindi kampani iyo kampani yarafashe produit miliyoni 5 kirombera ibaza gufara umuntu afashe 5 miliyoni afashe produit ya 5 miliyoni ohanjuza konga kumwigisha gutangwa gufata produit ya 1 miliyoni 5 kirombera azoshaka kuvuga ati cyane afashe 5 miliyoni wogo ngeko iza 1 miliyoni 25 doshaka kungira kamba kirombera aho chutangwa wewe nyene utangwa kwikuramo uvuga uti umuntu duhuye ni diamond yigende ukacunanirwa kumukompera bivanye n'ukudatahura amakuru ajanye n'itegeza kumva kandi ikindi naco mwebwe abantu mwese mwinjiye tegeza kumva ko hari ibintu ni okay muharanira kumenya kugira ngo musigure turupete jewe mw'ishure n'ibiharuro navyumva shimi narayumva ikintu kijanye n'igiharuro ururimi gogo karakaka ikintu kijanye n'igiharuro naracumva kubera yuko mw'ishure nazazi ko neza professor havuye ashavuga ati sigaye murabaza naka kirumve rero ariko arigisha chapitre ariko arigisha theory muri theory ariko buryo bwose kugira ngo
ngende nyene automatique ko nari nzi ko nyuma yiwe ko we yakonda kwisaba ko ati jewe wataje wumva intango y'ibyawe haraba abende byo niko nabibwiye urabibona rero iyo chapitre utari kuri menye teori ndivuga dasa ko neza ndahaguma sawa okay good bari bahejeje exercice n'ishango twatwe n'aba ndayifuze neza nubwo ebane yabimeze gute narayifundura abanyeshuri bakashaba bakatubwire rero atafunzi aje gutuma info ijanye n'ibi akenshi jewe umunsi natangura kubimenya neza hari ukuntu bwako abanejwe bakagura kwigira utanga gukora amahera ho no gusoma PDF ntugeza amahera utanga gukora hagati mu gatanga ku matching left and right uwo mwe muzopanga munyenga cyobere umunsi umwe kwera ko left team yeri kumikora era n'amahera kuri Zoom ngahora twage kuri Zoom n'abagande ntacanjayo kuganda bereke ko ariyo mugabo kumviriza ibiko biravugwa wapi kandi ngenda biza kamenyero nacayo gusakasha nijyaho mu gikoni bitegera kugira bakume babona ko ndi kuko batambona babona uri he nta muri dera taba kuri Zoom mu gihe twati kuri Zoom sivyo umunsi umwe bashobora bambaza ikibazo turashaka ko naka aza akagira ishavu ndavyumva ko narabe gutema imwe hakiri komba wambaye guterwe mu bindi umva kuma wumva bijaye tuva baramvutse ngo avuge top y'ibindi mama we mvuga ibintu navise ntakurikiranye urashobora bon naba kukupa connection kugira ngo mvemo nkakupa connection ubunyene bashobora ati wa muhungu aragize gute arahunze chandaza ndi defanda ngene nk'umuntu nyine muretewe kataburi vyako chandugura mike chamvuga imaita orosije ibintu nyene bitajanye n'ikibazo bagire gute bakubajije ibintu ragiye kuvuga ibintu byari gujumbo ragiye kuvuga ivy'imatana canke ivy'ingozi kirumvikana bacha barambya ati umuntu siwara kache kama ndakati moto bacha amazana vyihotsa hagaze kuri Zoom tugarutse zero mba presentation y'agashaka uno munsi Viviane aza kutubwira mu bijanye na foto ururimi rw'icongereza ewe ndavuga ndi mbo kubera ko nigira kumenya ngo ndabizi burya entraînement ni nziza ukiri kuri yumva kumenya ngo urabizi ugeza handi ngo bikunani abantu bavuga ubutumwa umuntu wese masenga sibyo abantu bavuga ubutumwa waba wibaza ati nawe wakuja kugira ivyo bagira amuje kuja kuja ngo nakugire abo bigeze kujayo acafata Bibiliya yayikumanya ukuye yaramuje ndasoma iminota 10 irahera ari imbere cyumvikana byo jewe rero kubera bijya bintu bisa bivanye n'ivyo nigisha abantu cyane bane reka cyo gufonda bijya nyene gerageze nje gusigura kuri pro kuko nsanze zi pro chuya kubira uri mu cyumba nta muntu muri fomu ichuya kikakubira ukabura ivyo uvuga nagateje kuri nitri de gusa cyane agomba konegi cyane igira ko konegisha gide gute guhera cyo gihe cyandiga na dukuri ntavyo nzi hande ndende ntavyo nzi ashara yani kira imboga turabona ati uko niko twaba tugira abantu bazi ko akora amafaranga muga batazi kugira gute batazi kukurera kwigisha rupero naye nafa nanje kwa ukabona muri dere akwinjije mutaba kumwe waguma kuko urazi umuvyeyi n'umwana gituma baguma bakundanye canke baguma bumva na kwa umuvyeyi n'umwana niko akora agama futi akora ayakorera muri ground iyo ground ariko bakubita umaruza kwa papa na mama kumbe bintu rero ntaho bimutera mugabo umwana yikuyemo agaca tumuka akagenda gahunga kugaruka n'ikibazo kumbe bintu niko ndavuga kugaruka niho bizomutera isoni kunazogaruka byaje muga ariko mugakosa barakubita rukinjira mu nzu hagumayo
bagahonda mukinjira rukavuga uzobura rwaramenyeye ruriho haruntu nyene rw'urwana bavuga bati ntigumva mugabo turi kumwe gusumba wane ntigumva waromose waragiye kuko uwo muntu urutindo ukavuga tekana muharire n'ibi y'amadere dufitanye yerekana yahebe turi kumwe ico kintu rero nabo ico ni ikintu nzi abantu benshi tubana umaze kubana nawe ukabona ati nubwo we baragukoreye ikosa mugumana harageye wumvira ikigongo ati irya cyose yakoze rekana bihari kubera iki muri kumwe mugabo mutari kumwe umubonye hariya ni dayimoni uzumva kadaruka mu mutwe kubera iki ni muri kumwe rero chamvuga nti ubijanye nako turi kumwe tujyanye nako ni kumva info ya Paul ukayiha agaciro hama ukiga ibyayo kama tuvuga ati nigituma kumwe nisho ya kibazo nigituma difference iri hagati ya medecin hamwe na spray alimentaire supplement and medicine tego nuko ngaha uriya kuvuze neza harimo produit chimique kandi ngaha kugira ngo bagume umuti umuganga yemera kugira ngo bagume umuti urwaye neza nuko amanza akamenya indwara yawe gute urwaye Yudere natwe tumura zo guhenda ko yapima gusinoza tudapima harimo produit chimique kandi produit chimique bashizemo n'uburozi ngere mu Burundi ntabwo ushobora kurwara malaria bashaka kugira ibinini vya diabete nikiba bamanza kumenya ikibazo ufise mu mubiri bwabo iyo produit chimique yawe baguhaye ije yo kuja kurwana n'ijya ngwara irimo kandi kanatsinda we nitiko twamiriza ibintu byabo izi produit chimique n'imiki umuntu akunda kurya ibinini byo kwa muganga uyafise ikibazo birumvikana ndazi murabingo umuvye navyo ibinini byo kwa muganga afise ikibazo cya kibazo ni iki rero ngomeze kukivuga hajya kubera yuko uyu uguma unywa bino binini nivyo bizokugaruka bikakugwa rero aha babanza gupima aha naho kuri supplement na ni ingaburo muti bakoze mu canga ijana ku ijana atabwo gushimika bageze gute yes there is no any chemical yaraturiye ni ijya anti-aging irimo ndani iri ya parasalive imbere umuntu atanga kubona muzaka amatungo muzeye ko menga atanga kwiyubura muzeye ko menga ni mwiza iyi anti-aging ifatanye na beauty ubwiza kirubero bintu abantu bose bafashe neza produit izi cyangwa bafata a healthy product izi product bazifata neza urabariya kurasa ku maso kuko bamengo hari ukuntu nyine basa jena musulumwe nisiga amavuta kirumvikana nta musulumwe nisiga amavuta be nishize amavuta ntari bihere amavuta ajyanye n'aya yose yes kubera iki nafashe no produit cyane kubera ko produit zambere ntabwo gufata narati nyugunyiye nabwo nari nabuze n'abantu mwinjiza baje haraza meta tanazwaje abantu narati bugunyiye izindi shamanda nazo mu mudabari hano ndazi mu mudabari hano ni nawe yagiye kwinjira haiza meta kandatu yaramufashije ukwai gusigasha natumwa bwana bwiyo ndatushira ashamwa natujashira musurimi njyanye no kumwe mu bwana none habo nzobita kafimenda bije koje abantu bari batineza ko business muri koze nari ndi morana namaze kwiranda mwege mu marameza ngo biragoye unavuza abantu unabipfuyemo kubera iki consistency ukwihanganira ikintu yobigana bo bivuze gute rafa pasi ninde yo ntabwo nigeze kwigisha bino bintu ariho muri kubijanye na ni produit yose ikirimo ingasa mwarimu icirimo ukuntu zikora n'ukuntu zifasha ubwabwe sign of aging ibimenyetso bituma umuntu asaza ibiri bintu bituma umuntu asaza cyo tubizi product reka kuzifata
mukomeye mugwaye kuzifata kuko ahantu ndiko ndaja kuri purchase niko ngombe kuri purchase mugwaye mukomeye nindafise problem nta muntu afise problem wira kama numwe zatizara Kenya nta muntu afise problem wira bizarati mugabo ndotso ntangura kubona muri groupe mutaba ubosega ho nabo tumukiriya ngurira problem zanje kandi umukiriya wa mbere ari wewe burya iyo umaze kwinjira ikintu manzi ugifate wowe nyene kuko izi zifashe no gufata zitatu zonyene gusa wowe navyo ubona mugahageza zogenge umuntu avuga ati wagize akari keza namaze kumva abantu benshi bagifata zo batanga umubwira ngo wagize akari keza sign of ni ibihe bituma umuntu asaza urabizi bituma cyangwa byerekana ibituma aja mu busaza si sinye rero ni cause sign of aging isinye ibimenyetso bituma umuntu asaza ivyerekana bituma ibituma basi the causes cyangwa sinye zituma umuntu asaza nizi sinye sinye ni byerekana cause ni bituma cause okay uko nyene mu byumba ibi umuntu ashobora kuboneka ko ashaje bivanye n'ibiriye yes imirire ga what that's number one number two ubukene finance amafaranga stress okay nta kibazo stress ndatagusigura amafaranga ingwara disease akazi ukora ugasanga uraruha cyane akazi ukora hari akazi usanga kakutwara ibuze tuhashikira activities sivyo reka nakariki kuba mu buzima bubi ubuzima bubi financial amafaranga fungura nabi like nutrition cyane nutrition sa uwishyura ikinini okay ndabona imfunguzo rwose uwishyura ikinini imfunguzo ndazibona turi kumwe tuko turibanda ngaze aha ibi wifata kunyene uko niko nabivuga uvyumva kunyene iyo uri kurasigurira umuntu umusigurira imvo hari umuntu je ndiko ndasiguruza ukora kwivyo wavuze cyose muri ibyacu bashobora kugira ngo wasi yeje kumusigura cyo producer rero gusa mwivyo byose wavuze nyakuri akanya kubaza ngo mbega n'amafaranga ngahe haraho ngisho umuntu atatanga kubaza ngo mbega ngo nangahe hari guta kubiheza yarambe no kurambirwa ukatutangwa kwibera neza kumufikira amafaranga gute mugabo ngari watanga kwibariza ati mbega izo product zigwa amafaranga na angahe kirobika umifungurire amafaranga muri stress innocent hava pase icyakubaye kukera ibituma tuvuge traumatize y'ibintu byabaye muri kahishi biratuma umuntu agira gute agira ubusaza rugajwe ikindi naco guhemukirwa
Pasi ndakivuga ndazakubwira ikindi ca nyuma ni ibidukikije hanze ubonera ibidukikije ibi nivyo bisunze gukora zino produit kubera yuko aha niho hageze yuko bashobora kuba bavuga bati umuntu aragwaye ahuye na bino bibazo turiko turavuga ngaha kwa muganga ntiravura ukabona ugize ikibazo kubera gufungura nabi ukabona ugize ikibazo kubera trouble ukabona ufise ikibazo kubera amafaranga sindabona umuntu baja ngo umutima wewe ngo kubera ufise stress y'amafaranga reka duwo umutima ucukira zoro mutaba kuma yumvira ukuntu azorya ejo ukuntu azonywa ejo ukuntu azokwambika abana irugenge so bivuze pashe rero reka mayepene ngaha kuri pashe hari ibintu bituma umuntu burya nakubwire iyo habaye ikintu kibi gerageza ubikure mu mutwe iyo wapfishije nk'umugabo nk'akaroro sibyo umugabo wanje arankunda none nzobaho gute ukabishira muri mind bigakura bacho kintu gikakura uzoshubona umusaza automatique n'imvi zishadita bakuza abantu bagamwe imbingo ziza ngo kubera yuko ngo mukunze oya abantu bakimvi bafite hata no bitatu imvi fya ziriko abantu bora afite hata no imvi afite imvi kwe kumuri bashobeje kwipase ibyakubayeko kubura umwana kuba warabuze mama wawe kuba warabuze igico cyatumye umuntu aja kugira ikibazo mu mutwe kandi icyo kibazo kigize kugira bakuvure ikibaho kirumvikana cyo guhemukirwa nisho kimera hasi umuntu akaguhemukirwa cyusa abanyarwanda nibo bageze ku rwego uko umukobwa umubwiye ngo ndagukunda ukaca umuheba yakwimanika yarimanika bikunda kuba umukobwa mugwaye barimanika umugenzi w'umugwanda bati ntukunde umuhungu wanjye umubwiye ngo ndagukunda bimwe rukunda ko yenda umuntu ugahora wamuhenze ari we bikazoheranye ari we kebere ntugeze ukamubwira ati uwo uje kujya jambo ati ndagukunda cyeja mu mutwe ukavuga ngo ndadirishe uvuga c'est fini kebere hari umuntu agize stress gatoya gusa acagwa mu gitondo ndafite hari umuntu yajyanye inginga ndamugura no gusa inginga ndahumu icyo gihe sinzi niba ndamuteka mpfa gusa ndumve ko mfite cyarengaye no ngewe ngora kwishyuza ndashaka kwishyuza ndamwishyuza nyine nk'umengo si fyo wanje Chanoka. Racho. Na nibere hali ngara kitani yani. Umuntu abashwa kumukana kuri bimana n'abaye buryo. Kandi ngombe cyo kwigishiza no banezerewe. Stress ngo ndayipure mu mujana mwari kana mugandi kumva bahoro ubwo sidosa kugusa. Ndashaka ndikangura koze. Message ni nayo ngaho nta nitano none nitano ngatira yaje kungu shaka turako ashaka ndikango aje kungu ubengura kumpera ku stress mu mafaranga n'ifiti ndakitukoba ndako kugira ngo bimve mu ndabiheze n'ingoma kugira ngo simbe ngaho vuga ibintu bitajaye cyane amahoro mbere ndabiheze byose bifite mu mutwe n'abadiye bifri na ugira amabumba bahoro na yaje kandi umva amahoro sikuyaye bavuga ngo nzigwa kumva nyine mu mutima vuga ati kana mpebe bibaje bintu hari ubuheba akavuga ati muzogure n'ibinaka bimana ko muzogure n'imbere oya kumva ko nyine uvuze ati kana mu amahoro vuga kuko birabona ko bimugoye ashanga kurakoze rero washushuriza yi so bivuze ngo stress mu bintu bya mbere jewe nanga umutima nanga stress friend fuma nibuka Yuripa umunyamakenga wabonye kiganira gute ariki je ndibuka bo bintu bimwe bintera stress shamana kanyegera asa nafuma hariya bihenze kachangaruka kuko ndani ndasaza ndahera
nikoze ko ngana umva tebana mu biro mengo wapunguze kwa biramena mu mutwe stress ni mbi yuya tugenda so ahari no kuri nutrition na no ngo gufungura nabi musabe mu wese gufungura nabi sibyo gufungura nabi nibaza ngo gufungura imisoma hamwe n'iki nabiga bindi bitutu bindi niko gufungura nabi mu nzi sibyo gufungura neza muzi bari gukubita inyama n'umurobe amafiriti tubeko gufungura neza mwego kugita ati ni kai mbere barabona shira ku sitati ibintu biri hano umusozi mbere barabona shira ibintu kuri sitati nyine ngo bijyoshe ngo nafunguye neza ugahora n'umugeto bwawe uwo mugeto wutu ibintu bivuze ngo reka ndabibabwira ibintu ni ibintu ndiko ndavuga pana histoire mutegereza kubikorerako kuko ntushobora kubaho uvuga ngo kurigisha kodi wewe nawe tuzikurira nibi muri mu muvi umwe yumvikana aha nibi muri hamwe gusa pana byinshi abandi batubwira ngo tujye twindwi ku munsi ibintu byose ushobora ibyamari n'imboga ku munsi 24 yo bashaka ifekta 24 yose mugaba muri se kuko se ijya gufasha estoma iri kwirakora ngaha kugira ngo ujye kuzoro kuko igituma bidabaye biri kuruta bikaca bibura amavuta kugira gute yo kubisohora ukashobora mu muntu ngo arabyibushe iki mu nda ari umucafu gusa ibinure byarabaye aho umuntu ngano umutwe ukamurana no gutwara ngano kubera iki nibivayo mbona kwa kuri sinye ya nutrition iyi ni ndende cyane nibivayo ngaho bitavuye rero bishobora gute ntibibone ku nyene abahinga kandi bavuga yuko mu mwaka umwe gushika mu myaka 30 uyu muntu nubwo iyi intervalle kuva ngaho gushika nubwo wewe atobida ibyo byose yikubita ibyo byose ishaki ashoye mutwara ko estoma irakomeye abasoro mu birakomeye ubwangu estoma ikora ibyo byose kandi ngaho uyu muntu w'imyaka 30 nubwo ajya umusumani arawusohora ugasohoka ko estoma irakomeye ngaho Trigome ariko kandi kazoza umukuru wabo muvi yo future sivyo future yiwe izobandi kora yuko inzo kugira gukomere imaza gukomera iki uyu muntu atamenyereje ageze atamenyereje kuja arya ututuntu ngo nikore tubaye bikomere akaba ngakaba kuza yo please nga mu myaka 35 40 kubera ko weragira constipation amane dayo zamutera nuko yaje ntibize kibazo nakwara mugabo mugaka kutunga ivyo wariye kubera ko wabute vitamine C nivyo bikugarukira kugira ngo ugere gute ugire kibazo tawagora ibimerero wajya cyari pakiye bisho bitawagora gute kugaruka biri kwango icaba negeje nje bizogira gute kizokuhana ukizokujya kubera yuko warakigeje hazogera igihe naje kigaruka ivyo wari rero bishabigaruka ntabwo dutaba kumva umuntu mu myaka 40 urumva ibinyanya mu maboko urumva mu maguru urumva ngo ndibwa mati urumva ngo ndibwa ngo usimbona urumva umugongo urumva ngo ibimunda ngo bango bivyimba ko vyita nomba twikumwe kubera ibibazo byaje bivuye hehe muri iki hakana naje kuri snack bagiye nagana bereke ukuntu iyi produit yabibagenzo tuzarejo iyo ufashe ugashamo nena teguye ko mfata kantu nakibagiye afashe bakakuza haje ushizemo ugashiramo ndani nimba no shamo tugeze ngato gera ngaha sivyo ukatushira muri produit chimique igiye mu ngaha amazi yose aca atukura sokanye bivuze ngo ushizemo ino produit akantu kamwe gusasezerayo ukashija gukoroka uzona ya produit chimique yose gira gute ihera
twegombe isigura gute agama kumakora ryafungurya ibiki bitagira amavitamine bija mu mubiri bigatubanganya umubiri ugahura umubiri ubireti urachafu twegombe akakagiyeyo kishikata amukoro ukoropa wa mubiri wa cyabishafu yose out nera bitegura kuko iyiye ironza neza cyane ushizemo nubwo byo bitukura gute nakije ko provision yitukura gute ishizemo kamwe muzibona amazi atagwa kuja konga gute era ya provision y'igitumu anuko nizi provision gute zikora turumvika rero ahari mazopfa zangwana zidakira yabishafu nishigaruka ikavyara mu diabete ikavyara mu mitima ikavyara mu migongo abantu bazumva ngo sishoboye kwabira mu rugo cyose iba mu icambo ageze gute kirumira bye cyo gihe so rero nitwibe irimo ama ingredient kayo bafokasinze gakuvuga ababira kwa tubwira ingredients z'ibintu Fana Bajero General Kwani Kamba tubwira, can you tell me how many ingredients that are inside of Nutri-B? But it is not allowed. Nichemeko tukubwira ama ingredient ari muri produit kuko uwa baya kubwiye uja kuyikora nigihe twari yo bariko batwereza ahantu aba bajya bizi bya nutrition abakozi bakorerayo ntibatwemereye ko kwinjira urachumbiye twarane bukayo ndacayifise ngane itari kuri ino foto harakayo kahari boguza telekomanda uzone nibifungu uzona nene bifungu bibaga gute ruguruka biratumuka nigifungu birukana kiya gifungu bashirukanye hacabe iki bacubabona ndani kwene kwinjirayo bari bize bari koragira gute bari korayikora ngenda birabaho nimba ntabitara kuri kimwe cyose muzobandangaye kuri kimwe cyose irafite icyo bage barakorerako bagira detali bari strict gusinzira hari abantu benshi yo gusinzira ibyo bashizemo bituma nyene abona byinshi zishe gusinzira amavitamina cyane gusinzira nzobizana turumvira rero sawa ziva uburyo rubafu abatari abantu mushamo vyumvira hagene aba bafise bashobora kuvyumva bose do prise turumvika cyo gihe muzi pamenage na machine na point so nyine gusa kamba nefise zibonesi gusa yafise zindi bonesi zigenda zibonekeza mu gihe hakozwe ikintu cyo bituma twebwe nta tegeko na rimwe rihari rivuga ngo umuntu ngo akore maintenance muramaze kubona message iza bavuga ngo please ngo ndiyanaka ngo maintain imisi gombihere urachumva imisi gombihere mwe kuga maintenance arawashiyanga ngo kamba ngo maintain ngo katika zape uva ngo maintain ngo ari maintenance yaciye nigiraga ichukura muze we kwa Dominika ni hali niwe yarondo ngirira inbox cyo tugome hari message uzona bakwandikira nanje barayiyandikira tugome reminder Diana ibi Broadway ndapana Broadway maintenance twebwe muri company yacu maintenance sitege uchuko kintu sibyo maintenance sitege hari izindi kampani bamubwira ngo maintenance ni iki itegeko basho bavuze uri kwezi wamuko utayiguze iya bacingi mubona izi point uzibona parrainage urayibona mbona kuko package yose izana nande package yose izana na point ya package uteranya na bonus ya parrainage Nacho mugabo utagize maintenance muri zo company hari izigira kagongwe
ushizeho ijya package amahera bakayaguha muga pwe bakaziga gute bakazikwiba kwa nta maintenance bageze gute bagize kandi muri company ya systeme binaire ahantu hari business ni kuri pwe atumirasho y'uburyo n'iki n'ubavu wo guparena birahera mu jewe umbwiye aho naho rampare na kera ngo ndabapareno singeza baramperanya abantu kirumvikana abo mparena ni bashasha bamwe baza gutegura mu kwezi kose indwi zibiri ndiko nategura naronse umwanya ntamutegura ntamunsi abo ni abo tuzinanye bose barandi ko muri business uratuje barabizi hariho nabo nabwiye ubu bari kwarindura abandi bantu bo muri systeme je abo nabwiye umunsi ukuru w'igihumbi hariya muga nayo mubwiye muri 2020 pombe muga afasha isanga no umunsi ukuru w'igihumbi muri systeme wanje kumbe ngiye bivuze ngabonzi barahetse so bivuze guterera iyi parenage mwe musanze muzi ni pari matching na parenage na kwe byonyine gusa muga jewe nzingu hariho zibonisi nzi nshobora kuguma ndonka kubera ko hari ngwamba nagire gute nakoze kirumvikana rero hari ngwamba nakoze kandi ico gikorwa iyo gikoze urana uruhererekane rw'abantu tugenda uku jusqu'à la fin c'est tout alors première level deuxième level kushakuri uko ama generation azogenda kurikirana abo winjije bivuze gutire muri company irifuza mu gihe ushaka ko inshuti mama babandika inbox dianaka yamara raba ugire maintenance si itegeko kuko yaba ari itegeko n'ubugira rotre yaba ari itegeko kwe ntazo ubona yaba ari itegeko matching ntaho ugira gute ntabwo nayo ubona kiroga bintu rero ndasahariye uri muri ico gihe ubwize repurchase genda gute tacho bita repeat repurchase and optional repurchase on monthly basis with USD 40 ni tribe iyo igira $35 kuri konde zanyu uguriraho $35 kwa mukurunga bwa ngore repurchase mugura ya produit uguze produit ya $35 bivuze ngo company ahantu ninjiye babereka akazingi kameze uko abantu mwinjiye mu makonde sivyo babereka akazingi kavere nuko imisi kumigenda ntagenda kakura ko imisi gakora ko imisi barakaboneka uwo mugiye kuraba abantu bamaze amezi 3 binjiye kuri professional executive na master bakwereka ko imisi yagize gute yaheze ari 0 days yumvikana uguze no produit $35 urayibundika uyicanye kuri e-wallet usaniho yabikora kuri purchase e-wallet ifise ibikorwa bibiri ijya e-wallet mubona kuri konte niyo izohemberwa ko app kandi niyo ya company ijya no mukuriha company ucana kuri e-wallet mu gihe uri kurakora cyo bita ni purchase e-wallet nanga turi kumwe uramanukanye kuri e-wallet uca utransfera amafaranga aya $35 uca transfera kuri e-wallet wagize option ya party ya produshaka ni nitribe ni nitride na nitrikafe debomwe niyo zihuriye ko $35 urungitse agama yari kwagira ukagira pay online uzoca usanga kuri konti yawe bakuba iminsi 30 Digume ino bisi 30 bagongera bisigura gute baba kwaye ku kwezi nimba uno musi 30 5 ngako iyo misi 30 izo yaro 5 zo kwa kangahe zo kwa kabiri cyumvikana misi 30 ibigize gute ibiheze muri iyo misi 30 ibikorwa uzokoreramo misi 30 hana bakozi ibikorwa uzokoreramo shane ibikorwa timu yawe izokora hari amafaranga azozaraga gute baraguhemba no gutawanje iki kirombe uri professional
uri professionnel nga bigenda gute professionnel simulation yaraye uri professional GoPro abagopro ngabo ntabarimo reka narushiremo nta kibazo GoPro muri ico kibazo cyo kuhemba gute uguti no program no misi no mutatu kuri GoPro hari ubushaka cyo pakera baraguhera muri ico gihe premiere level baguhembera premiere level niveau ya mbere bayiguhembera 5 pour sani niveau imwe gusa uri GoPro sivyo baguhemba gute bisha bigenda gute ndashaka bakurikira muri kino gihe uyu muntu wewe winjije umuntu muri premiere umva umuntu winjije ni premiere yawe sivyo nimba uja kuronka uri GoPro uko GoPro bakarero ufate GoPro ni 25% sivyo 25% GoPro mu gihe winjije professional dufate ni 9 3 25 6 so wale meze utora konde konde 24 si iyi 24 watoye ngaha iyi ni parrainage kandi kubera ko waguze produit ukaba ufise iminsi 30 ngaha company kija kuguhemba kuri premiere level 5% ya 24 wabiza gute waronse turumvikana ikibakonde 24 fois 5 si 6 uturakonde fata telefone mu kanya quoi aha mu gihe winjije no muntu waraguze no kurone uca uronka 25 niba ucuronka 24 bwa mbere kandi nta sivyo hamba chomombe ukaronka 5 topsa ya 24 yote waronse ukadura hagiye ku kandi 1.2 turekome dufate nimba uyu muntu ushize ngaha kandi iyi ni premiere level urachumashinga kuri premiere level turekome uramashinga umashinze kandi ngaha ukachumashinga konde dufate aha aya baje professional chumashinga 19.8 sivyo 19.8 bachaonga bakuhemba 19.8 fois 5 6 uturakonde Nituwa kuketi kama turakuyira 0.9 Dora ngo ndabere kisoro kuri biraye yo licha aha waronse kwa parrainage 5% yaye wagiza gute waronse hama matching uchoha 19.8 ni 19.8 fois 5 6 0.9 bivuze ngo ndetse $10 2.1 so wale mete hano baya kwa sheyongira he sheyongira kura 2.1 sheyongira mubiko GoPro robigana ha mugihe kana bikora neza ngabibona ayi noti saka noti mwana kwa ngene urata kuona nezi yo bigwa kinshi kwa komeye professional ni deuxième level professional ni deuxième level ile ya mbere uzoihemberwa 5% level ya kabiri uzoihemberwa 3% la professional bose sivyo bivuze ngo wewe ura uzani munga ahana sivyo tama uyu azani munga ahana ifate kumvikana ni 5 level nimba professional tani professional ni kwa kundi nyingine tukalita kwa kundi tuegome nimba wenjije master tufate okay wenje professional mgezo wao uruhusa kani konde pende ku quest soko
winjije professional aha ni 30%, sivyo? Ariko nabigira ko 9 fois 30 c'est ça. Tubone uronkaye uronsa warakoze maintenance cyangwa warakoze ya programme bashaka kikasenge 5% bishakingana na 29.7 fois combien fois 5 et 6 ça. Il est premier level utwe combien avec 47 fois de francs. Les combien les combien Ni 1.38. 1.38. C'est tout. Première lettre. Hama. Du fate ino nyene winji tundu mu. Eka bakora prenaje ka. Umva ni 1.38. Babiri mugihe winje kuri première lettre. C'est tout. Hama matching ngaha ucuronka 19 kwa winji supane. Ugatora 0.9 combien? 0.9. Ehe. Uyu wenjije yinjije umuntu. Turi kumwe? Yinjije umuntu. Ubu wenjije ini deuxième level nga sivyo. Yinjije umuntu aronse combien? Nimba aronse bene, nimba yinjije professional ko niyo iharawe ko bo provider. 29.7. Wewe kura haruguru uzoca uhemba 29 kuyo kuwe yaronse ngaha 29 fois 7 fois 3 c'est ça. Tu te racontes? Tu racontes? Tu as où il a? Tu fais une journée à 29.7 0,89. C'est tout. Ah, il y a des journées 29.7 29.7. Ah, 0,89 0,89. C'est tout. Matching ngaha de 3%. Matching. Ya matching 19.8 19.8. Tu fais 19.8 fois combien? Fois 3 c'est ça. Tu te racontes? Voilà, tu as 0,89. C'est un élève. Fois 2. Pourquoi tu vas dire c'est tout? On a matché c'est comme ici. Il faut 2. Alors le problème il est pour frapper. Aujourd'hui il y a là. Pour faire c'est pour ça tout les mots parrainage. Le team là pour faire ni impliqué ni 1.48 fois 2 c'est tout. Puis 0,9 tu vois les quoi? Hama 8 0,9 fois combien? Fois 4. Mangai nega arconde, ni de fligue conte non arconde. Ali, ok. Ni Narcisse, Théo Narcisse, puis 0, 0,9. 0, 3,86, c'est tout. Hama, chez tout que naga, dans la canne. Compte. Guida na cara, conta. Tem mecânica de cara, 0,89 fois 4. 3,56. C'est tout. Ah, les comptes 12, 1, 9, 4, 5, 7. Ah, ma tu fais ça. Ah, les 1 piqué compte 18. Tu vois 18 gars. Vous connaissez là? 6, 8. 8 point combien? Point 6. Alors 8.6 uyakora kuri konti yawe mu gihe uri gusa kuri deuxième level la première level. Deuxième level la première level. Fimbi kana ini ni professional. Vous avez bien. So executive umapana ndio kusija masa ushwaro amaso baze kusaina nawe umaze kusaina kurwanga naba umaze ku chura bari konti disati kwa konti disati kwa tu
Tumbe ubonera ari cyumushirayo ukatusanga matching the sana wantu sana wantu witi siko sana wantu witi fa konde fois 5 utora konde mwaka wali mtimu gusa uchukarike kema faranga umaze kuparena nayo umaze kuhomokana okundangana senga chayo konde nebwene chutera yayo nile gusa avuye muri di purchase yowakoze how much ni 20 konde 26 27 point achaka kuri konde ya ngiro umuntu ubonene ni 37 ora parenya gusa 27 point gusa agarutse muri parena ahakora cyari mu urashari mu kwezi kana muzi aba awufise nabo muzi kumaze gute bacha gukora 27 uparenya umuntu umwe gusa tra Dominique abo baze kuparena ukurubangana mukwe owarike aba batipe ni bonafana batipe bari faranga kose bivuze gute 27 point aje yongera kuri 356 Nauta uopo professional kuna kusaida kwa nini kusa. Oshwa mfrango waza kuomba. Ukundana. So bivuze ngo mwani majambo. Kandi team ikindi nacho. Team nayo irinzi ja gukora bijya bikorwa byo kugira gute byo kugira purchase. Turi kumwe. Office umuntu yinjiye na office ugizu. Rekome ugizu ino uyu akachagura produit arangwe nyene sivyo wewe wamuparene ngane bari waparene nimba yaparene nawe nga aha wewe baraguha ko 5% yeye ndeze purchase atikize purchase gusa ni 35 fois combien fois 56 sasa chabu automatique atikize purchase akana yo uhereranye uwamupare nico bitwa babate umuntu ngesha pare gane siza cyane gusumba spirit over bage baguha koko ibikorwa biva kubajya bana babavyaye bikudugako twegome haba ibikorwa bakora wewe baguhaye umuntu nafubona mbata tito ni wabita wani kwa kitu umutire sivyo umutire bito waonga oliwo hamwe no dadi purchase the purchase wewe ngasubona wewe ngasubona bibonwa gute wabijije n'abakomoka ku bantu bijijanye bitano cyuga rero mutahure ko repurchase brito spirit over ujya mu wisanga y'abana kuhaye atarobwa uchizo mu ko gusa ni point zizogira gute machine kiyobe rero boga umuntu sorry izo zindi bonisi zimushinyu nisho bituma uvise urubyaro umeze kugatanga ubyaro bwe segume amutaye batanga ubyaro ivyo ibizova ino segume habizo gusimbira aha nzoduka ngaho nimba uyaca abantu sivyo bizoduka kuri uyu uyaca abantu biduke kuri uyu uyaca abantu biduke kuri uyu kirumvikana mugabo uyu nimba nazayiga abyara nkacambyara yundi akaca inyuma y'uyu bizoduka bice ngaha bice biduka haja bizogira gute bizomusimba kirumvikana bintu kirumvikana ni cyane aramukuwa nta kibazo sivyo akana usavye ko utabyaye n'amaraso yawe kuba kutungira umuntu nugafata nk'umwana wabyaye ava mu maraso yawe kirumvikana akana wabyaye kuye mu nda twege muzopfana mugugwanzi wapfuye nyene hariya umuntu nze gero uzoba amazi nyange kuvoma ni kutabi kofa ulifuzu
wako siko kwawe mubo kwawe umva ko umengo hakugira rumba imbuwe kumbe menya ko system nebera nikimeze umuntu yavyawe ukabona bakakwaye bapaye ibiraya ni Bujumbura ni umenye ngo abantu Imana ishimwe kuko ni byiza kugura amafaranga Imana ishimwe ko abantu bibona ngira gute ndabaronka kandi ni business n'amafaranga mu bindi bikorwa nibyo umuntu akwiye kwiruka kujya guparena n'ibindi guparena abantu bagahe babiri bagukomoka turegume baraga gute bagukomoka ko bamba Imana gufasha bagakora no mu gihe ca application mu cyo gihe bazohemba zero app no prito bazohemba zero package winjiriye ko bongera bahembera network uvigize gute office Dominique Ngaha azanye numutse azanye Kagabo azanye Utwe azanye nde barabosa sivyo rekora bine nana neza no sivyo app izohemba par size cyane abantu bazoba bafite gute uko bazoba baninjiye bameze turekomwe niwagira package nini bazohemba zero package niwagira network nini bongera guhembera network ufise nini yawe network ufise gute tufata mu rubyaro ora mu rubyaro rwose rwa Clebo jewe rwose bahembye muri app bizonduka ko fye biduga hejuru vyose kuko je kuva kuri Clebo nta skill bihari yoberwego kuva kuri uyu muzeye Pamela muri Kenya nta spillover ihari turegome kuva kuri inde focus yo muri Ghana nta spillover ihari turegome kuva kuri Jenny Tonga wo muri Zambia nta spillover ihari turegome kuva kuri muri DRC nta spillover ihari bivuze ngo badugije system yabo atama kwemba kuri app byose ni ngwi bizonbuga timu yabo bose baba biduga bivuze ngo badashobora package professional bahembe ine executive professional bahembe ine master bacha no kuri system atamu ufise wewe ntazi system azozutana package trombe yego ata system ufise package yone kuzorofa ime bavuga yuko ni hagati ya beti 60 na beza sobone mu bizi rose uzoshukwa ati genda kwe mwakanengedagiye abenga nibenge gende aha naho afise system badoshabaja ino wewe nga system ufise bantu bangahe babiri twegume nimba bamuhembye package nimba ari package professional bakamwa vendor kuri konti yawe giwe uyu bakamwa vendor ni professional kuri konti yiwe situ hariho percentage batokajya nziravugwa hariho percentage batoshabakajya kuri abantu barose 2020 ngaha zishe zituga hehe zituga kuri wa pale kwende gute wa pale percentage kumba ko twakarika za percentage zane za purchase tulikomwe nimba wewe uyu muntu atarewa mubyaye ngaha akayabyawe mu uyu ni bitwa ngaha ni kwa mushi yabo ubiduke ngaha ni kwa mushi yiwe bizo hedu ga bro ya mutagire gute ya mupare kuba ni subiro kwezo kushinyumba Kometro barabantu batoma mu nziza nziza n'abantu batoma mu mutu no muri company yara n'abantu bazokuti not bayikana inoti nene n'abandi bazokuti mani shibeho ni kumenyero ngara benshi kuko iroro bigana umakuse nka $5 million ubundi akakubita nka $20